Kw'izina rya data n'irya mwana n'irya mutima mweranda amen. Bene wacu dusangiye kwemera muri Yesu Kristo ndabaramukije kandi mu izina rya Yesu Kristo nitugire Kristo. Hari haciye iminsi itari mike ntariko ndabandanya intahe, ariko uyu munsi ngiye kongera gutangura kubandaniriza aho nari ngeze. Rero twari twarinjiye mu ntahe yo muri Australia ku gice cya gatatu. Twahagaritse turi ku gice cy'indwi, ubu rero canke se video y'indwi canke se audio y'indwi, ubu rero tugiye kubandanya na video canke audio y'umunani. Nariko ndababwira rero ingorane zari zabaye mu muryango, ariko hariho ibintu byinshi ntokwinjiramo cane, mugabo mu muryango harabaye ingorane mu bana banje, mu basore banje. Nariko ndababwira ukuntu mwene wacu twose ibere rimwe yaje kwinjira muri ibyo bintu. Hanyuma kubera ko umwe mu bahungu banje yakunzwe n'abakobwa cyane ngaha, ariko yari yamaze kunyereka uwakunda, yaramaze kumutora, yaramushize mu nzu, mugabo haba ibintu bidasanzwe bibaho. Ariko kandi umuntu yari ngaha muri Australia afatanije na mwene wacu wo mu Burundi twose ibere rimwe. Rero uwo muntu yararungikira amahera mwene wacu, kandi ntibari bazinanye, bari bazinanye kuri telefone. Mwene wacu akamugira mu bapfumu, ariko Imana, aleluya amen, Imana yo mwijuru irakomeye cyane, kandi ndashima Imana ukuntu yagiye impishurira ibintu byinshi. Rero umunsi umwe ndota mbona abantu, ahantu hari abantu mu nzu imeze ukuntu, nkabona umuntu uwo mwene wacu ariko arasigura iby'umuryango wacu. Ubwo rero aho Imana yari kiramishurira uwo mwene wacu ukuntu yagiye kubapfumu kugira badukorere ikibi. Hanyuma ndabirota, kwanza n'ibintu byaje nk'uko nobona ibintu atari n'inzozi nyene. Uwo mwene wacu ariko arasigurira uwo mupfumu, mugabo jewe nyuma ndazanza mukandi ndibaza ibintu ndiko ndabona nibiki, ibintu ndiko ndabona nibiki. Nubwo ngumaho, mugabo bukeye cantangura kubabara umutwe cyane. Bana b'Imana, nyimba muzi ukuntu ibitoke mu Kirundi ukuntu bagana ibitoke, hanyuma iyo bariko barakanya umutobe nguvemwo kugira bahogere urwagwa guyiza, barakanya igikatsi ku buryo umutobe uheramo. Niko n'umutwe wanje wari wabaye, nkumva n'ibintu umenga kurya nyene bakanya ibitoke, nkumva ndabuze amahoro. Rero amenyo nkumva ariko arasatagurika, ndagira ibibazo nkibaza ibi bintu biri kumba ko nibiki. Kubera iki? Kubera novuga ati umukazana wanje yaratewe n'ibidayimoni. Rero yarafise umwana w'amezi nk'atatu, umwana ntiyari bwamare n'amezi ane, numva yarafise nk'umwana w'amezi 3 canke 2 gutyo hafi 3, umwana mwiza w'umuhungu. Rero yaratewe n'ibirozi gushika naho yomoka ahantu yaba. Ndamubwira nti rero vayo uburuze kubi wanje, aca viwe. Ndagenda ndamutora, acaza kubi wanje n'uwo mwana wiwe. Ariko iby'umugabo wiwe sindabivuze ku burebure, canke iby'uwo mugore wundi canke uwo mukeba yari karipfuza ko bosangira umugabo canke yo mutwara umugabo. Basi noneho arazi wanje. Rero babandi bariko barabigira bafatanije na wa mwene wacu, babona ati burya Zipora niwe ntambamye, kuko uwo nyene boba bari bafise uko bakebana. Yumva ko jewe ari je namubereye intambamyi kuba ntashigikiye ko uwo muhungu wanje yomugira umugore.
ngo babane mu nzu kandi jewe sije nari naramubereye intambamyi ahubwo umuhungu ni waba yihitira mu kwashaka ariko yumva ko je ndamuvugiye byocama ariko kandi ni ibintu birebire nyene ko sishaka kuvuga ku burebure byose kubera hari abantu nyene hari sinzi basi rero umutwe urangubita na wa kazana wanje araho nawe umwana wiwe ni kiruruma rero kubera wa mwana wiwe nabambona amerewe nabi cyane naragezaho numa ko umuntu hariho bana b'Imana gukundana n'umuntu asenga ni byiza hariho umubyeyi araho yasenga cyane kandi ntiyari umugatolika nkamutuma ko genda umwe mu bahungu banje naramubwira tora imodoka wiruke kwa naka umubwira ati nyaruka muhira tinyaruka kugira uwo mubyeyi aze yafashe gusenga nyamwana girapfe rero urumva uburozi bwari busigaye bwatatse n'uwo mukazana wanje ntaburi cyo afata n'icyo ndeka abana b'Imana Bikira Mariya ni umubyeyi mwiza narambaza Bikira Mariya narahamagara Imana yo mwijuru umwamagara Bikira Mariya ni umubyeyi Bikira Mariya mubitira amavi kwa Yezu ndabe ko iki gikombe cyo turengana basi wa mubyeyi yaraza tugasenga tukabona baragarutse mu mubiri basi rero urumva ko abo bantu bagazaho nanje nyene bavuga ati yapfa akavaho ahubwo bavuga ati kuko uwarino we yarogesha mukeba wiwe canke yarogesha uwo mukazana wanje ngo apfe canke apfu uwo mwana w'umuhungu kuko apfuye uwo mukazana wanje apfuye ubwo nyene uwo wundi wo ku ruhande acaronka umugabo canke uwo mwana w'uwo mukazana wanje apfuye uwo wundi acashikira umugabo atazindi ntambamyi zihari na cyane ko uwo wundi yari nawe yarafise umwana w'umukobwa yavuga ati byanka bikunda ni jewe ntegerezwa kuba umugore wa naka basi rero mugabo mwene wacu ubwa mbere yumva ko je ntopfa akumva ati yo bahari hapfuye abo akumva je umenga sinopfa mugabo nyuma ye uko bagiye bahana inamba wa wundi aravuga ati hubwo iyo hapfa nujya uwopfa ari we wese ati yamwe zipora yopfa ingorane nazo zoba zivuye mu nzira rero abo tuvukana mu Burundi baramenye neza ingorane iyo ziriko zirava kuko jewe narabwira bamwe mu bo tuvukana ati shaje ubuzima numva bwananiye ukomeze numva ari ibintu bidasanzwe ati merewe nabi cyane ati numva hari hageze kweraho nopfa kuko umutwe ukumereye uko amenyo aguma turagurika ati kabisa rero mugabo bene wacu bandi barabimenye uri karabigira mugabo barabimpisha kukwanga kunca umutima baragenda hariho umuntu w'umupapa ari nkaho yabaye umubyeyi wacu kuko papa yari yaramuraze nyamuntu ati rero ninazopfura zondabira umuryango rero bene wacu baragenda kwiganirira Nyamutama ati yamara ibi nibi bimeze ukunuku baratuma ko umwene wacu yarabirimo baramubwira uwo Mutama arahanura n'umudamu wiwe nawo mwana wangu ibyo ni byabo ngo ayo marozi yabo ngo je ntibayanzane ngo none ngo abantu mbese nyene agerageza kwisigura rero niho nyuma rero umwe mu bo twavukanye yambwira ngo wesha ngo burya twaratangwe guterereza amasengesho ngo mubo dusenga hamwe ngo durasenga cyane Imana bizotugirira neza ngo burya ngugambaniwe na naka ngo ubu n'ubu byagenze ukunuku ngo niwe barungikira amahera akabagira mu bapfumu atembese basi rero hari n'igihe ngo ahora byuka agahamagara ari mu Burundi agahamagara telefone ino
ahamagaranya bundi babikorana akamubaza ngo mbega unyumvira gwamuruhuye mwumve basha ku muntu twasibereye kandi ntako ntagize kugirira neza uwo mwene mama pe ngo mbega wanyumvira gwamuruhuye ngo mbwira ko gwamuruhuye Imana yo mwijuru tubabarire cyane kandi mwene wacu naramubabariye niyumva nabizi nyene turi no muri groupe y'umuryango n'ubutumwa ndabushiramo yumve ko niko nashingira intabandi ko kugirira nabo uwo mwavukanye n'uwo mutavukanye n'ibintu bibi cyane naramubabari yihangane gusa ashakanya ananyumve nuko bibabaje ukuntu twanahariraniye kuva kera ariko n'ubu nkaba narongeye kubona ko akibandanya ibyo bintu by'ubugome bwo kutumva ko yompa amahoro canke ngo ahe amahoro uwo mukazana wanje basi nabyo nzogera igihe ariko nabyo nabicishijemo nuko nyene uwo mwene wacu mu gihe cyahera yigeze kuba azarampamagara tuganira nibaza ngo twarasubije hamwe nta namahoro kumba rikaranyumva kumba rikara ariko nyuma nza kugundura umuntu yagunduye telefone yabo bantu nyene abo mwene wacu wo mu Burundi n'uwo muntu wo ngaha agundura ama message n'ama audio bage barungikiranira banyipfuriza nabi kandi bariko baripfuriza nabi uwo mukazana wanje eka mbere harazamo n'amafoto yaho bagiye kurogesha uwo mukazana wanje umuntu rero arabibona acara binzanira arabinyereka acara nabimpa no muri telefone ndabifise ariko Imana yo mwijuru alleluya amen yaraturinze kandi n'ubu tumerewe neza ibyo bagira byose nibana bandanya barabandanya ariko ntacyo bizobamarira ibitadukoze ko mu myaka 6 itandatu haheze imyaka 8 ibyo bibaye ubu rero ntacyo bizotugira kandi nyagihe sinanasenga cyane mugabo ndasenga cyane basi rero wa mwene wacu urumva ko hari igihe yabaza ngo yumve ko napfuye umupfumu yarabijeje ngo azopfa azogira iki basi hanyuma ubwo rero bene wacu bamubwira ati kweri gezaho rero ngo bari baramwemereye amamodoka n'ibindi bintu nk'ibyo amahera ni mabi basi rero uwo mukazana wanje harageze igihe kimwe tubona ko ari wanje naho biramwataka n'umwana wiwe bikamwataka kandi nanje simerewe neza haragera igihe turaraba turavuga tuti reka agende mu iwabo rero iwabo kuko tutari hafi yo muhira umwana wiwe ntacyo yamera nk'umeze neza rero dusha turamuhungisha tumujana iwabo hari kure gatoya yiwanje baca bararonka amahoro iwabo hanyuma haragera igihe aza gutora uduhuzu tw'umwana n'impuzu muri ya nzu yiwe yahoramo kuko urumva bari bayugaye n'umugabo nyene kubera uwo wundi mugore byarabaye urudubi umugabo aramujana n'uwundi musore wanje baramujana iwabo ava iwabo bamujana muri ya nzu agiye gutora impuzu z'umwana n'impuzu ziwe rero agezeyo inyuma ngo afatwa n'ibintu rero urumva yisanze ariko arava amaraso umubiri wose abantu bazi inkere cyangwa amagwa kurya ibintu byo guharatura nyene nk'ibintu by'imikere bikaguharura ukoze gutyo ukabona amaraso wakora gutyo ukabona amaraso rero yari yamurabiye ko n'umwana uwo muhungu wanje n'ubundi muhungu wanje uko bari babiri baca babafata babajana mu modoka baca babandanya babazana iyo naba basi mugabo bamaze kwarenga wa mu kazana wanje asa nk'uwotora akajisho
yibaza ibyabaye rero n'umugabo yumiwe basi bazi wanje mugabo uwo mukazana kaguma yumva ku mubiri hariho ibintu menga biramubabaza sinzi ukuntu yageze yururutse imodoka yinjiye mu rupangu iwanje numva ariko arambwira ngo rega ngo ndabira ngo ibintu ngo numva ibintu biri kunjya ngo gutya rero ngiye ngo ahubwo mbona agiye kugwa ngira Imana mba ndi hafi cyane musama rero mugabo nanje n'inguvu nke nabo twari kumwe duca turamujyamka bana b'Imana ibyo bintu ngeho ndabwira umuhungu wanje ati tora imodoka wiruke kwa naka camura ishapure nari isigaye rero natangwe kuvuga ishapure gose kuko ubundi nari ifise ishapure mugabo haba umukristo wo kwa Mungu canke nabwo sinjeyo mugabo icyo gihe kubera ibibazo nari ndimo nari isigaye senga cyane nkaca ishapure kandi nikaje kubinyereka abo bahungu banje nabo baba bambaye amashapure mugabo kuyambara byaba ari nk'ibisanzwe nyene burya hari abantu biyambarira amashapure nk'ibisharizo gusa nza kubona ahubwo bashitsi wanje wa mwana bamwambitse ishapure no mu muduga wabo bahungu banje hari mu ishapure no mu modoka yanje hari mu ishapure nanje nambaye ishapure rero nza kubona bamwambitse ishapure na wa mukokazana wanje nawe yambaye ishapure ibyo nibiki kwaba nabo bambaye amashapure rero niho numva ambwira ngo ndabira ngo numva mu bintu biriko birajya ngo mu mugongo ngo no kubitugu niyo nahubwo wabaye ikikoko mbona amaraso ku maboko rero yaherutse ambwira ibyo aca kuga yikubise hasi nabo ibi bintu nibiki rero kubera ko ncambwira wa umusore umwe mu bana banje ati itora imodoka wiruke kwa naka umuhamagare ati nyaruka kubasengera rero kubera nzi kera ibirozi byahora bifata mukuru wanje nkaca mbona umutwe yararira muhira niwe yatweretse ukuntu baturira ipino ry'imodoka canke igare wanukiriza uwo muntu agacitangura kuvuga ibintu bimuriko ntinzanira ntirondera ipine ry'imodoka canke ipine ry'igare tikata akantu mugaturire munzanire ndabimumotereza basi nyene ibintu biravuga mugabo nanje nyuma fata ishapure ndatakambira Bikira Mariya ndavuga nti mawe mwiza Bikira Mariya wadutabariye aha twabonye ishapure dutabara mu ntambara aha ati wontabaye muvyeyi mwiza ukadutabara ukatugirira neza yo uwo mudamu aravuga ibintu nyenda yo mana ibyo baba bariko baragira byose biramuvugirako rero turasenga wa mumama baza turasenga twagiye kubona ahembutse yabize urufuro mu kanwa amaso yagiye bana b'Imana ndababwire mwiyisi hariho abantu bazi kunywa no gukarisha ariko inkoni y'Imana irabarinda ibi umuriro urudahera urabarinda ibi abazobipfiramo batarigaye n'akazi kabo na mwene wacu igihe kimwe namuganirije namubwira nti none wewe uzokwa muri uri kurakora ibintu unyegeza abavukanyi bawe ubona amaherezo bizokugeza ndamusengera ko yozogira igihe kimwe ibyo bintu akabishira hasi kabisa akubaha Imana basi nibwo rero hageze igihe nyene arasubira mu mubiri amaze gusubira mu mubiri nuko turaganira nyene mugabo ntiyaragishoboye ntibyari bigikunda ko yoguma iwanje kuko abo nyene bamuhiga baguma baza baraza kuraba bisha iwanje gusa nyuma ya abo bahungu banje nyene umugabo wiwe yaciye aramujana aramusubirana iwabo nanje ngumaho mugabo byariroze bikanyataka jewe ariko kunyataka kwaruko kuntu umutwe uguma wikanyura amenya araturagurika rero ndagenda ku mudogiteri ngiye ku mudogiteri ndamubwira uko ngwaye dogiteri arakaraba amenyo akabona yarasataguritse sinzi ngene amenyo yabaye nkamubwira ukuntu meze dogiteri arambaza ese hariho uwundi mudogiteri akuvura woba yaraguhaye imiti tekana rero icyo gihe barampimye ibipimo mana ntari bwigere
mbona burya Jesse narinzi ko n'impwemu ushobora kuzihuha bakaza kuzipima ko barazanye ikintu ngo hemeramo ndahema baca baragipfunga ukuntu barampima rero inyishu dogita yampaye yambwiye ati tupimye mu matwi yawe tubona mw'amazi n'igipfungu tupimye mu nda tubona igipfungu urumva ati amaraso yaravuruganye ati ahubwo ntitwibaze ukuntu uri rero dogita akambwira ati kandi simbona imiti nokwandikira rero nyuma narabwiye dogita ni ambaza tese wowe unywa imiti y'ibyatsi mbega imiti y'ikirundi je nta miti y'ikirundi dogita rero ndamubwira ikindi gihe ndamubwira ni dogita rero mpore jewe ingwara ngwaye ndayizi narayimenye ingwara ngwaye nabo muri community yacu b'abarundi bari kungerageza bakugerageza mu buryo ki ndamusigurira ubuzima ndimwo ati n'abantu nyene nzi bafadikanya mbere n'abantu bari mu Burundi muri Afrika badukorere ibintu bya magique cyane nyene ndamusigurira ibintu by'uburozi basi ati none Everine uzobikira gute fise umudogita nyikundira cyane ego nzobereka ikindi gihe n'amafoto yiwe nzogera ko kubyiwe ndamubwira nti rero nzokomeza gusenga imana izongirira neza hari gihe nzogera nkabikira basi arumika ndatanye ngumaho bene wacu bakambira ati ukomeze uzurasenga nyuma ndagenda kwa patiri ndasaba amazi aheza agiye nkaza ndayamijira mu nzu rimwe kandi higeze haza umuntu ariko ndashima uwo muntu yarasabye imbabazi araza kumba sinamenya ko azanye uburozi araza arandereka ku kajisho aca arinjira mu cyumba cyanje kuko icyumba nyene usanga kesi ibyumba by'abantu bakuru biba biri ahantu umuntu akinjira rero yanderetse nyimba agiye mu kigo kandi yari umuntu nzi ko yakundana n'abo basore banje nibaza ko atakabiyozana kumbe arandereka acaja mu cyumba rero mu cyumba hari hajyana umwana ndibuka ko kucyo gihe nari risi umwana wanje w'umukobwa nta n'umwaka yari bwamare kumbe aca anyabagizaho imiti mu icyo cyumba cyanje no kugitanga naryamako hanyuma nyawundi inje mbunavuga ari ku muryango ngo yewe ngo jewe ngo kubera ntasanze ngo naka ngo nagiye nto ntawe hari nyene nturamutelefona wumva aca aragenda yitwaje ngo yaraje kuraba nyabahungu banje ariko yarije ari cyagamije kutuzanira imiti abo bantu bari bamuhaye basi rero haheze rero niho nagiye mu cyumba ndabye ku gitanda numva umwana ari karagongera wa mwana ngiye kuraba mbona ku gitanda huzuye imiti yifunda bantu b'Imana iyi miti inyabagiye ku gitanda nayo yavuye hehe ndasenga Imana navuga ni Imana ciki kigeragezo ni wowe kundinda rero narahamagaye nyene umwe muri nyabasore banje ndamubwira ntariko ko naka yari wanje nkabasanze ku gitanda huzuye ibintu by'imiti binyabagiye ubwoko ko mwara namubajije amubwira ko ibyo bintu atacyabizi ko ariko gusa nyuma yarasabye imbabazi yaranambwiye byose ingene byagiye bigenda baramuhakazana nawene yasabye imbabazi ari uko ahuye n'ibigeragezo naramaze kumenya Imana gose senga gose aje ngo ndamusengere basi rero uwo muntu rero ubwo rero wa mwana wanje nawe yarageze igihe nawe azarafatwa n'ibintu ariko nkamuha amazi aheza agenda kuye ku rusengero turaguma turasenga cyane Imana yo mu ijuru iratuba hafi kabisa kubera icyo gihe si uko babyibaza siko byagenze urumva ntitwapfuye hanyuma nari nababwiye ko nzobabwira
uko Yezu yaje kumbonekera cyangwa uko nabonekewe n'imisaraba 3 ndabona mu audio canke video ugiye gukurikira niho ca nababwira neza. Reka audio tuyigarukirize ngaha, mwarahezagiwe n'Imana, murakoze.